munsi marakanya uri kuriyumvira Imana yawe. Mana yagukijije za nkozi z'ikibi. Hari inkozi z'ikibi zari ziguhagurukiye, ariko Imana iragutabara. Reka akaruru n'amashi menshi tubihe Imana. Uruvugo bariko barahaguruka bavuga wewe, wakati walishimama wakiteta wewe tu, ibyo bakora byose bari bakwikoreye, ariko banze ukomera amashimana ko bagutuye, baragutuye, baragutuye. Satana kuri nabi wari ijoro n'umutaga, ariko Imana iravuga ngo humura ndemera ibyo nisese uratwenza mwisi Yesu, uratwenza mwisi Yesu. Rosa yumvire kuri iyo Mana yawe. fikiria kwa wewe kubwa. Benshi barapfuye irasigara, Wengi wamekufa wewe ukabaki. benshi bari biteze ko ari bugiye gupfa, ariko uno munsi uri muzima. Wewe ndio utakufa, lakini wewe ukwali hai. Mana yacu ni nziza. Mungu wetu ni mwema. Imirimo yawe yose irahebuje, ibyo ukora byose Mana birahebuje.
ishengero rihagaze kanisa likiwa wima, twumvise ngo gumya adresse, tulisikia kuwa na address. Inyoni zigira ibyara, mandege wanachicha, wali kumwana w'umuntu, lakini mwanadamu ngo ntagira haba. hana mahali ya kuishi. Yesu mukukurema Lakini Yesu yabanje kukuremera itongo, alianza kukuumbia ua. itongo ryitwa Eden, Ua inaitwa Eden. itongo ry'ivyanga, Ua ya matunda. itongo riri mw'irya. Ua iko ndani ya Ariko umwana w'umuntu lakini mwanadamu akikuramo. akajitoa. Uno munsi naje kukubwira Leo nimekuja ugume kuri adresse y'Imana, ugumeko ntukaveko. usitoke kwenye address. Imana mukukurema ibanza kukuremera ivyugesha, Mungu kwa kukuumba aliumba kwanza chembe. iramenya kuzosonza, Ilijua kwa utakuwa na njaa. ikuremera amahera Akakupatia kaua kugira uzurajya bukebuke. ili unakula polepole. Ukaba umwana w'umuntu. Lakini mwanadamu Uno munsi araha leo iko hapa. yahise Leo ameenda. yagiye. Ameenda huko. Nagoma nakubwira Nataka nikwambie uno munsi, kwa siku ya leo. uno munsi Kwa siku ya leo ngo bazakumenyera kubyo wama, watakujua kwa matendo. kubyo wama. Kwa matunda nayo. Ushobora kuba ufise ivyamwa vyiza, Yawezekana uko na matunda ivyo mazuri. nivyo bizotuma uzamuka. Hayo ndiyo yatasababisha wewe upande. Ariko niba ufise ivyamwa bibi, Lakini ukiwa na matunda mabaya, 2026 hindura, 2026 change. 2026 hindura, 2026 change. bazotumenyera kubyo twama. Watatujua kwa matunda tunayo. Twagiye kuraba iryo jambo, Tunaenda kuangalia neno hilo. ngo bazotumenyera kubyo twama. Watatujua kwa matendo tunayo, matunda tunayoota. Luka 20, Luka sura 22. turagenda ku murongo wa 70. Tunaenda mstari wa 70. Wa 70. Mstari wa Ugenda wa 70. 70 na rimwe. 71. Tuciye twisengera Imana, Tufike tunachiombea Mungu. tuca twisengera Imana, Tufike tunaomba Mungu. tuca tugenda kurya ivyo Imana yaduhaye. Twende kula yale Mungu aliyotupa. Yes. Bose baramubaza bati none rero uri umwana w'Imana? Arabishura ati murarivuze ko ndiwe. Yes. Bati turacyarondera iki ibyabona? Kuko ubwacu tuvyiyumviye mu kanwa kiwe. Ngo nta bindi byabona bazorondera, Hakuna yengine masharti. ivyo baziyumvira mu kanwa kawe Yale watasikia kwa kinywa wewe yako. mwenyewe. Wewe ugawe. Hayo mambo nasema, Ivyo bintu uvuga. hayo mambo naenda kusema, Ivyo bintu ugenda uvuga. ndo batakujuia wewe ni nani. Aho bazomenya wewe uriwe. Bazomenya uriwe, Watakutambua wewe bagiye ni nani. kutumenya. Wanaenda kututambua. Bambe bagiye kukumenya gute wewe? Wanaenda kutambuaje wewe? Bagiye kukumenya gute? Watakutambuaje? Bagiye kumenya kuri munayoti gute? Watajuaje kama wewe mko mnayoti? Abanayoti dufise ingendo yacu, Wanayoti tuna mwendo wetu. abanayoti dufise imvugo yacu, Wanayoti tuna vile tunasema. abanayoti dufise inyambaro yacu, Wanayoti tuna mavazi yetu. kandi ivyo vyose Tena haya yote bihesha Imana icubahiro, yote yanamheshimisha Mungu. bihesha Imana icubahiro. Yanaheshimisha Mungu. Bwira mugenzi wawe tuvuge ibihesha icubahiro na yote, Mwambie mwenzako usiseme uvuge ivyubi bihesha icubahiro abandi na yote. useme mambo Muri ya 2026 kwa mwaka wa 20. barabazanya ngo Wanaulizana. mbega ujya n'umunayoti. Nasema je, ule ni mnayoti? Aravuga ngo murabivuze ndiwe. Wakasema ni kweli ni ndiye. Baravuga ngo turacyarindiriye iki? Sasa tunangojea nini sasa? Turacyarindiriye iki? Sasa tunangojea nini? Hari ikindi cyabo, Kuko wengine mshahidi. hari ikindi. Kuna wengine shahidi. Inyambaro yiwe ni y'abanayoti, Mavazi yake namuonesha imyambaro yiwe ni na y'abanayoti. vile natizama ni kama wanayoti. Abanayoti nabwo tuza tugira ubwoba. Wanayoti hatuwagi na oga. Narababwiye Nimewambia ubwoba burica. oga inaua. Wowe ufise ubwoba butsindwe mu izina Wewe rya Yesu. unaoga shindwa katika Wowe jina la ufite Yesu. ubwoba butsindwe mu Wewe izina rya Yesu. unaoga shindwa kwa jina Hari la Yesu. abantu baronka amaviza yo kuja za Australia, Na watu wanapata visa za kwenda Australia. bagatangura kwibaza ngo ninde azonyakira. Wanaanza kufikiria nani atanipokea. Imana yaguhaye viza igiye kuguha n'abazokwakira Mungu mu izina rya aliyepatia Yesu. visa anapatia wala Igiye kuguha kupokea. n'abazokwakira mu izina rya Yesu. Watakupokea katika jina la Yesu. Ibyo tuvuga, Yale tunayotamka tunasema. ibyo dukora, Yale tunayotenda.
icyabona, yanaenda kuwa shahidi, bigiye kuba icyabona yanaenda kuwa shahidi cyo kumenya abo turibo. shahidi ya kujua sisi ni wakina nani. Baramubaza, Wakamuuliza, bari biteze ngo hari uwundi ngo aza kumwagiriza. walifikiria pata kucha wengine wa Baramubaza ngo mbega weko nakubonye muri Nayoti, mbona wewe nimekuona ndani ya Nayoti? hari umuntu acavuga ngo yango Mwingine anasema hapana, ngo wabonye uwo dusa, uliona mwenyewe tunafanana, wowe sinakubonye uvuze igitari muri Nayoti. siku moja kuna Nayoti. Oya kabisa. Hapana kweli. Acha tanga wamwambia ati mfise bene wacu batandatu, Anaanza kusema niko na ndugu zangu 6. bose turasa, Wote ati tunafanana. kandi byose wabonye mwene wacu. Lakini unafikiri uliona ndugu yako. Kubera bivanye n'imvugo wari kuravuga. Ajili ni kutokea na vile ulikuwa unasema. Kubera Abanayoti batabiteze muri yamvu. Ajili Wanayoti watarajii kwa maneno wala kusema. Chitangura kwihakana katari wewe. Unaanza kujikataa kwa. Ati wewe sinakubonye mu baririmbyi wewe. Wewe simekuona ndani ya waimbaji. Kubera byabinda gusanze. Ajili yale alikukutana yeye. Abavuga ati Jesse ndi muririmbyi Anaanza kabisa. kusema mimi hapana siko mwimbaji. Ati n'abaririmbyi bashati no mu mujyanyo wacu nta muririmbyi. Hata familia yetu hakuna mwimbaji. Kubera iki? Ajili ya nini? Agusanze mu binyuranye n'ivyo. Amekutana tofauti na Wanayoti. Ariko nagoma ndakubwire muri uwo mwaka. Lakini nataka nikwambie kwa mwaka huu. Mwaka mwiza twatanguye. Mwaka mzuri tulioanza. Uzokubera uwo kwemanga uriwe. Uwe mwaka wa kushuhudia. Ukubera uwo kwamwa ivyamwa vyiza. Uwe wa kuwa matunda mazuri. Abantu benshi Watu wengi baze muri Nayoti kubera wowe. waje ndani ya Nayoti. Abantu benshi watu wengi bakukurikire wakufuate kubera ibikorwa vyawe, ajili ya matendo yako. Abanayoti turangwa n'ibikorwa vyiza. Wanayoti tunaoneshwa kwa matendo mazuri, ibikorwa vy'urukundo. matendo ya upendo. Yesu yaravuze, Yesu amesema, genda nendeni mukwire amahanga yose, mwende dunia yote, taifa yote, mwamamaze ubutumwa mwende bwiza, mkihubiri habari njema, mubabwire kukuza kuhoraho, mwambie kuwa kurudia kwa Bwana ni karibu. None uno munsi abantu barahinduye, Leo watu wamegeuza, au kuvuga ubutumwa bwiza bw'Imana kuliko kusema habari njema ya Mungu. Umuntu arafata podium, Mtu anashika podium akamara iminota 30, anamaliza dakika 30, ariko avuga ko yambaye neza, anasema anafanya vizuri, ariko avuga umugore wiwe neza, anasema mke wake mrembo, ariko aravuga ko Imana yamuhaye anasema itunga. Mungu apatia utajiri. Nagoma ndakubwire, Nataka nikwambie, igihe kirageze wakati sasa umetimia, twamamaze ubutumwa bwiza, twende tuseme habari njema ya mtu, tubabwire ati Yesu araje, tuambie Yesu anakuja, bagenda mukwire amahanga yose, mwenyewe mataifa yote, mubabwire ubutumwa bwiza, mwambieni habari njema, abemera mubabatize, wanayokubali muwabatize izina rya Data, katika jina la Baba, la Mwana n'irya Mpwemu Yera. na la Roho Mtakatifu. Nta yindi misiyo dufise, Hakuna ingine mission tunayo, kuko turi abanyamugisha. ati tuko watu wa baraka. Nitwamara gukizwa neza, Kisha okoka vizuri, umugisha na uraza, baraka nazo zinakuja. umugisha n'uwacu, Baraka ni zetu, twarabuhawe. tumeupewa. Igikenewe ni kimwe, Inayohitajika ni kimoja, ukuvugira Imana, kumsema Mungu. hanyuma Imana nayo ikaguha Hapo umugisha. Mungu naye anakubariki. Reka kwitega umugisha, Acha kujitayarisha uriko baraka. wirukana abana b'Imana, Na wewe uko unafukuza wana wa Mungu, uriko wirukana abana uko b'Imana, unafukuza wana wa Mungu. ushaka Imana kugirira neza. Unataka Mungu akutendee mema, Iyo Mana ni yahe? wewe Mungu ni wa wapi? Yokugirira neza uriko Mungu urayona, akutendea mema na wewe uko unafanya vibaya. nta kindi Imana yaduhamagariye, Hakuna kingine Mungu aliyotuitia kuvuga ubutumwa bwiza. kusema habari njema. Ngiye gusengera umuntu umwe, Anaenda kuombea mtu mmoja, umuntu umwe mtu mmoja yumva akeneye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza anajisikia apokee Yesu kuwa mfalme wa maisha mu yake, bugingo bwiwe. kwa maisha yake. Unavuga ati ndakeneye uno munsi, Mtu anasema nahitaji siku ya leo, muri iyi ndwi ya kwa mbere hii wiki ya kwanza ya ya 2026 mwaka wa 2026, numva nkeneye kuba umunayoti nasikia nataka niwe Mnayoti ashitse wa kweli, kwakira Yesu nk'umwami kwa n'umukiza. kupokea Yesu kuwa mfalme wa maisha. Uwo nimba hari niwe nkeneye. Huyo kama iko ndiyo nahitaji. Arahari, Ipo, arahari. ipo. Uhaguruke utere intambwe. Usimame upige hatua. Yesu avuga amazi, nanje nzovuga amazi y'ubugingo, ntuzogire amazi y'ubugingo, ntuzogire amazi
Yesu afika mahali akaomba maji. Ariko nawe yagomba gutanga amazi y'ubugingo. Lakini yeye alitaka maji ya uzima. Maji yagiye guha abantu. Anapatia watu wote. Omeri amashimba. Upige makofi. Upige makofi mengi kwa Mungu. Aishaki imana. Aishaki izikoreni. Ahimani shaki. Ahimani shaki. Ilikuwa siku yenu. Mwijuru hari mundu kubera mbinguni kuna sherehe kujireni. Imana yari ibizi. Mungu alikuwa anayajua. Imana igomba ibakoresha. Mungu anaenda kuwatumia. Imana igomba ibakoresha. Mungu anaenda kuwatumia. Nimwebwe bavuga butumwa. Mukikubali kwenda. Nimwebwe Imana igiye gutuma. Ndiye Mungu anaenda kuwatuma nyinyi. Nimwebwe. Ni nyinyi. Nimwebwe mugiye kuririmbira Imana abantu b'Imana. Nyinyi mnaenda kumwimbia Mungu, nyinyi mnatubu. Imana yatoranije mu gihe nk'iki. Kwa wale Mungu aliyoteua wakati kama huyu. Uvuga ati nanje uno munsi ndimo. Useme na mimi kwa siku ya leo. Uwo yatoranije nawe. Wale aliyoteua na mimi nimo. Ni wewe. Ni wewe. Wewe uno munsi. Tangu siku ya leo. Aongee kwa Yesu mwamba. Pale mnaenda kupokea Yesu kwa mfalme wa maisha. Usikufa ngaha. Utoke hapa. Uvuga ati mbaye munayo. Useme mimi nakuwa mna yote. Imana igiye gutuma ku isi yose. Mungu anaenda kutuma dunia yote. Imana igiye kugutuma. Mungu anaenda kukutuma wewe. Imana mukugutuma. Mungu kwa kukutuma. Icambe guha passport. Jambo la kwanza nakupatia passport. Icyakabiri guha amafaranga. Cha pili nakupatia pesa. Ntabwo Imana wituma agenda n'amaguru. Mungu hatumi mtu aende na miguu. Hariho kode abantu batumva. Kuko kode watu hawasikii. Imana yavuze ngo nimugende mukwira amahanga yose. Mungu alisema nendeni muenee dunia yote. None twabaye inyoni rero. Sasa tuko mama ndege. Tugenda tuguruka. Tunaenda tukiuruka. Mukugira ukwira amahanga. Ili uenee mataifa yote. Imana baza gushira akantu mu mufuko. Mungu anaanza kutaka kitu mfukoni. Bamikaguha na passport. Afu napatiana passport. Ugeze ku kibuga c'indege. Fika airport. Urabahereza bakakubitamo amafaranga. Napatia wanatemo visa. Wakera yagiye. Ukifika mahali wakakwaki. Wanakupokea. None uzoshikaho. Kwenye utafika huko. Uzorara mu ibarabara. Utarara barabarani. Imana bayaguhaye amahera yo kuriha. Mungu alikuwa kupatia pesa kulipa guest. Tuko pamoja. Tulikumwe. Abantu muriko muremera gukorera Imana mukuri. Watu mko mnakubali kutumikia Mungu kwa kweli. Ntabwo ari ubujuju. Sio
upumbavu. Ni twebwe tugiye kubaoneza abakozi b'Imana. Ni sisi tunaenda kutumia watumishi wa Mungu. Ni twebwe tugiye kuririmba ya chorus. Sisi ndio tunaenda kuimba ile chorus. Omubo Yesu yagiriye. Acha nimalize nao. Tuchetu hanya bachiwa kadukubitira ko neza. Hao wafuwa wanafitilia vizuri. Tuchetu aba bari bagiye kuyirira. Tuangalie wewe unaenda kuimba, si kweli? Tugiye kuvuga mu Yesu yagiriye neza. Tunaenda kusema moyo miongoni onyesha tena. Kwa tulimwo. Kwa na sisi tukwemo. Fate usire mu amajambo size ukuboko kiganza cyawe cyo cyukuryoheje. Urutie maneno haya kutia mkono wako wa kume juu. Urasubira mu amajambo ati Yesu mwami. Urutie maneno sema Yesu mfalme. Ati Yesu mwami. Yesu mfalme. Ati ndaje no munsi. Mbanje gusaba imbabazi. Aho hose ntagenze kushaka. Aho hose nari narananiriwe. Ndasabye imbabarire. Aho hose bitagenze kushaka mwana. Mbabarira. Ndaje kugira unyemerere uwo mwami n'umukiza mu bugingo bwanje. Uneshereze ibyahora bingwanya. Ndakeneye kugendana nawe. Nkoreshwe nawe. Ingabire zose wampaye nyemerera zake zitangure gukora. Ndakwinginze umpe inkomezi zo kunesha intambara zose nze name ndazinesha. Urakoze mwami. Amaraso yawe ambeko, imbabazi zawe zimbeko, gushika ugarutse gutora ishengero uzosange gihagaze ku musozi wawe na yote. Urakoze kubyumvise. Amen. Data w'ijambo mushobora byose. Baba mweza yote. Ndashama mu ambasaderi w'ijuru. Kama ambassador wa mbingu. Bavuze ngo bababarire. Wamesema nanje ndavuze ati imbabazi zawe zibabe ku mwana. Wamesema msamaha. Aho bose bagenze ukutagoma. Walitembea vile wao wapendeza. Bababarire ma. Wasamehe. Ndakwinginze Mana nzi. Nakusimu Mungu. Bafute mu gitabo cy'Imana. Bafute kwa kitabu cha hukumu. Ariko bandike mu gitabo cy'Imana. Bandike ku kitabu cha uzima. Ko wemeye kugendana nabo. Wamekubali kutembea na wewe. Ihema ryawe rizari kuba hejuru yawe. Imana yako liwe juu yao. Icyo ndabasabiye. Chenye nawaombea ni mugisha utagabanije. Baraka sio upunguzi. Inzira z'umugisha. Njia za baraka. Reka zibagereko. Acha ziwafikie. Uburimbi Satani yari yarateye. Mahali shetani alitia kitu. Ndamuranduye. Natoa na ngoa. Ibibambazi Satani yari yarubatse. Ibibambazi shetani ametenga. Ndabitembagaje. Tunasukuma na bomoro. Migisha yose iva kuri wowe Mana. Baraka zote zitokazo kwako ibagereko ziwafikie. Urakoze kubyumvisa. Asante kwa nasikia. Tubisabye mu izina ryawe. Tunayaomba katika jina lako takatifu. Amen. Amen. Asubira mu byicaro. Ujeni mafasi. Mufise uburenganzira. Una uhuru. Ko gutangura gutegura mu makorali. Kuanza kufanya marepetition. Ili na wenyewe wabatiziwe. Tarabatizwa mu mazi menshi. Wenyewe wabatizwa kwa maji mengi. Nokuri nagomba ndakubwira. Nataka nikwambie. Ntushobora kuzabona ubwami bw'Imana. Hawezi ona ufalme wa Mungu. Mungu awabariki. Mungu awabariki.
ugiye kuririmba ya chorus abyumva. Yule anaenda kuimba ile pambio. Avuga ati yo chorus igiye kuba iyacu. Aseme ile pambio ni ya kwangu. Avyaguruka. Ashimani. Yesu nashimwe. Uno masaha yakijijwe. Masaha yameokoka. Kandi navuze ati gushika saa 6 tuzoba dutaje. Sema mpaka hadi saa 6 tuko tunaenda nyumbani. Hakoze bavuga butumwa benshi. Batumika wahubiri wengi. Ariko haracari saa 5 n'inusu. Hadi saa 5:30. Navuze ngo saa 6. Mesema saa 6. Imana ikivuga ati reka mboroka masaha. Mungu akasema acha ni block masaha. Byabaye n'ibyabaye. Yametimia. Byabaye. Yametimia. Turi kumwe. Tuko pamoja. Leka mana ndagutambira.
Unavuga ati nahora nkorera handi. Ule anasema alikuwa anasikia Amashimeshi. makofi mengi kwa Mungu. Mubanze mureke ivyuma. Mwanze kwanza. Amashimeshi ku mukozi. Makofi mengi kwa mtumishi wa Mungu. Unavuga ati nahora nkorera handi. Mtu anasema alikuwa anatumikia mahali pengine. Ariko kubw'umusozi w'Imana na yote. Lakini ajili ya mlima wa Mungu na yote. Ndaje ingabire zanje ndazikoresha. Na kuja karama zangu nizitumikie. Muri wengeye kwakira mwe. Huyo ndiye anaenda kupokea mche haraka. Nimbo hari. Kama umo Twabonye umwe. tumeshamuona mmoja. Ariko ndumva umenga hari n'uwundi. Nasikia pengi pako na mwingine. Amashimeshi. Makofi mengi kwa Mungu. Makofi mengi kwa Mungu. Umuntu wese Kila mtu yoyote avuga ati ndumva anajisikia ya kwamba ngiye kugira adresse muri nayo. niwe na address ndani ya Nayoti. Ingabire zanje zikorere muri Karama nayo. zangu simtumikie Mungu ndani ya Nayoti. Yihute. Aje haraka. Ndumva Imana imbwira ko hariho n'umuntu. Nasikia Mungu ananiambia kuko wengine Kagura imigozi nyaruka. kata hizo kamba uje haraka. Hose bavuga Imana. Mahali pote wanasema Mungu. Mugabo si imisozi yose Imana itabarira. Lakini si milima yote Mungu anasaidia yeye. Si yose. Sio yote hapa. Yaba imirima yose Imana yitabarira ko. Kama milima yote Mungu anaisaidia eko. Abrahamu yari kuguma mu nzu ya se. Ibrahim angebakia ndani ya nyumba ya baba yake. Nabo babiri gusa. Ni hao wawili tu. Yes. Mubameze siye nta uri. Wapiga sesi hapo. Mari hapo cyubahiro. Mungu apewe sifa. Muri Nayoti harakenewe abagabo bakomeye Ndani ya Nayoti wanahitajika abamama bakomeye b'ibigugu. wamama wa nguvu. Imisore n'inkumi bakomeye. Vijana wasichana wako nguvu. Pamoja. Tulikumwe. Mukozi w'Imana muheza. Tumishi wa Mungu Mungu akubariki. Sha. Umugabo n'umukozi. Huyu bwana ni mtumishi. Mwanzo akeneye kubakisha n'umuntu adasanzwe mu byo Tunataka mambo ya kujenga amtafute. Yaje kukaza ni nkuko yambara neza tasu. Amekuja kama vile anavaa vizuri pia keshe. Jaha. Nukuru tele ngoma wapo tutomutinya. Naje yaje yambaye ishati gera. Akija na fashion ya. Ipantaro rizimvye. Suruali ya. Navuga ati wewe goti. Nasema sasa wewe na. Nabanje kumutinya. Nilianza kumwogopa. Banayoti nababwiye ingingo ya mbere no kwambara neza. Unayoti niwaambieni ya kwanza ni Uyu yabaye munayoti rero atarahashika. huyu alikuwa na yote bado Kandi Imana iguhezagire. tena Mungu akubariki. Imana iguhezagire cyane. Mungu akubariki sana. Rero ku musozi Nayoti Mlima Nayoti mubavuga butumwa turuguruye imiryango. wa evangelist tunafungua milango. Baririmbye turuguruye. Waimbaji milango iko wazi. Kandi umumama ndabona umenga afise ingabire yo gusenga. Mimi naona huyu mama ni muombaji. Kandi renze. Tena ya nguvu. Urongozi w'icyumba. Mwongozi wa chumba. Namuona. Nabonye Imana imunyereka muzindi mbaraga. Nimemwona Mungu amenionyesha kwa zingine nguvu. Muombaji. Arasatura abadayimoni barapfa. Anapiga mapepo. Umwiyegereze umuntu. Umsogeze. Ugwe amavuta yiwe na Wewe yawe. mafuta yako naenda kutumika pamoja. Imana igiye kuguza n'abantu bazima mu izina Mungu rya Yesu. anakuleta watu wazima katika jina la Yesu. Tugiye kubakira rero. Tunaenda sasa kuwapokea. Nariko ndavuga ati ingabire zanyu zose Wanasema karama zenu zote n'iz'abapagani bari barugaye. na zile wapagani walikuwa wamefunga. Ngiye kuzugurura mu izina rya Naenda Yesu. kuzifungura katika jina. Ingabire zose Imana yabahaye Karama zote Mungu zigiye alitoa. gutangura kwaka mu izina Naenda rya kuwaka Yesu. katika jina la Yesu. Ugiye gutangura usengera abagwayi. Naenda kuanza kuombea wagonjwa. Ukirambura ikiganza Imana ikaba yakwishyura. Pandisha mkono tu Mungu anakujibia. Utaravuga Bado hujasema. Imana igiye kuza itangura kuba yamaze kuvuga. Mungu anaisha. Kandi Imana irambwiye amarira warize ntabwo azokongera kandi wageze ku musozi nayo databuja mwamushobora byose uravuze ngo uramuhojeje none nanje mpamagaze mu mbaraga zawe ndavuze ati databuja ngura kuri ino segonda amahoro yabuze ndayongeyeko wamayasa abamuvuze ngo ntacyo azovamo
reka baze kumusaba bavuga ngo birabaye reka data w'inzira z'umugisha zigere kuri bo mu izina ryawe Mana irakubahishije hari imihimbiri yari yarazibiye ibyawe Mana iruguruye kugeza ku musozi nayo uyu mwaka Mana iguhaye kugura akamodoka keza mu izina rya Yesu Mana irakubahishije mu izina rya Yesu irabyuguruye igiye kuguhuza n'abantu bazima kuyemereye n'abasaya kubona igitangaza hari imitwaro ibiri wari usengera cyane Mana irambwiye ngo muri uko kwa mbere umwe birawukwikuye birabaye na bya bindi kenshi byakubuza amahoro Mana irabiregeye guhera kuri ino segonda Mana igiye gukorana nawe kandi igice cyo gutabagwa urakibonye muri uko kwa mbere Manika amaboko yanyu yose data bujama mushobora byose urabivuze ngo urabatabara nanjye ndavuze ati ingabire zabo ndazakije hari izo bari barajimije ndazakije mu izina ryawe Satana we yari yarasize ibibambaza akazibira umugisha ndabipomoye mu izina ryawe ryera Yesu abana bawe reka bayidegembye mu izina ryawe ryera amen mashimishizo Mesure mu byicaro umurongozi w'icuma yababonye arazakuganiriza wewe wa mugabo wewe Bwana wewe wahora mu mpimbano wewe Bwana alikuwa kera njoo Himmerera Imana himmerera Imana himmerera wabona umenga ni ibintu byoroshe tuliona ni mambo rahisi Imana Mungu yarakwiyeretse amekujionesha maze kukwiyereka utarinjira mu mpimba wanga kuyumva kujionesha baada hujengea jela ukataka kusikia rimwe warasenga mamoja ulikuwa naomba irindo kabiheba ingine unaacha amuganirene ahandi fanya hivi Imana irambariye ngo ndagutangarize Mungu anasema kutangazie yakuchanya hali akugira kwigisha alikuwa kule ili akufunze guhera kuri ino segonda kuanzia sekondi yarakwiyeretse yo waruri amekujionesha mahali ulikuwa huko hari umuryango waje ukushikako uko familia ni kuangalia kule ni wabayeho surishi irambwiye ngo yari Imana inasema alikuwa Mungu iragukeneye rero inakuhitaji sasa iravuze ngo igiye kuguha amafaranga inasema inaenda kupatia pesa igiye kuguha icyubahiro inaenda kupatia heshima mugabo lakini ubanze uvuga ati birabaye ndahebye uanze useme ni kweli ametimilika na achi guhera no munsi utangia sasa hivi genda shingira intahe Yesu wewe ndio unamshuhudia Yesu Kristo genda uvuga ibyo wabonye wewe unasema irambariye ngo mu mezi 3 nasema ku mezi 3 igiye kukubahisha inaenda kukuheshimisha abantu bazora baza kugurana kanoti wao watu watakuwa nakuja ukopesha mugabano w'abapagani lakini watu mapagani mucacuri kamba uache kate kama nao tangura umurimo uanze kazi korari y'abagabo yiyegereza kwaya wa Bwana mu mezi 3 kwa miezi 3 nimba utararonka amahera kama hujapata ufike unakuja umwambie wali wagiye kugira urugire w'Imana yashaka kwigisha Mungu alitaka kwenda kufundisha uravuze ngo wari wagiye kumwigisha uravuze ngo ugiye kumuha itunga none databuja bibe nk'uko ubivugiye uravuze ngo nahagarare neza nakwiyereka urakoze urakoze tubikemutse mu izina ryawe ryera amen.